abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashirahamwe Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndabaramukije mwese muri ko muraba televiziyo Gitage, ndabaha kaze muri kino ikiganiro abakunzi b'amahoro, aho nizera ko muri benshi muri kurikirana. Ni ikiganiro kirega ngo wikurikirana wese ubuzima bwe buhinduke, ahandike mu vyiyumviro, maze gutyo onye ashoboye kubaho ubuzima Imana yifuza ko abaho hano ku isi. Rero uyu munsi tuzakuvugana namwe ni gute umuntu ashaka gushika ku ntumbero y'ubuzima bwiwe. Kubwiyo mpamvu ndafise umutumire aza kutuyagira atwagurire kuri iyo theme kugira ngo badukurikirana bashoboye kwitahura gutyo umuntu wese ashoboye kubaho impamvu yo kubaho kwiwe. Rero ntatinze nashaka ndamuha umwanya yidondera ko adukurikirana. Murakoze cyane kumpa ijambo. Nitwa Oscar Ndowarugira, hanyuma mu buzima bwa misi yose nkaba ndongoye ishiramwe bita IGBB, Union des groupes bibliques du Burundi, rivuga ubutumwa mu makaminuza. Yego. Hanyuma ndashimye kuba mwantumiye kandi ndahaye kaze abariko baratwumviriza baturaba kuri televiziyo Heritage. Turashimiye cyane kubona mwashe kwitabona ubutumire, aho tuye kuvugana mu bijyanye n'intumbero. Umuntu wese ari hano ku isi arafise impamvu ari hano ku isi. Nta muntu ari hano ku isi nk'imperekeza y'abandi bantu. Umuntu wese ari hano ku isi kubw'intumbero kanaka, kubw'umugambi kanaka Imana iba yarumbiye ku buzima bwiwe. Rero iyo abantu bavuze intumbero, ni igiki umuntu ashobora gutahura mu buryo bworoshe? Tuvuze intumbero ni ukuvuga n'ikintu umuntu aba agomba gushikako mu buzima bwiwe mu gihe runaka, agategura uburyo rero ashobora gushika kuri ico kintu aba ashaka gushikako. No kuvuga yuko ni integuro umuntu agira, hanyuma kiga n'uburyo ashobora kwishikako mu gihe kinaka akoresha uburyo runaka. Ni nk'umugambi umuntu yiha kugira ngo kuvyukuri ashobore kushikako. Naho uvyaguye cyane two turavuga Imana, no kuvuga yuko nkuko bamaze kubivuga nta muntu ari kwisi kwitombora. Hariho rero iyo ntumbero nyamukuru yo gukurikira Imana no gukora ivyo Imana ishaka. Muga muri uko gukora ivyo Imana ishaka mu buzima bwa misi yose umuntu wese akwiye kugira intumbero yiha byagomba gushikako mu gihe runaka, haba ku mwaka, mu myaka 5, myaka 20. Umuntu ntaze kwisanga ari ahantu atigeze yumvira igituma akwiye kuhaba, yisanga ari mu bintu atazi igituma yabigiyemwo, ntasange yaronse diploma atigeze yumvira igituma ariko arayirondera. Ni kuvuga rero ni iryo hangiro, niyo ntegura umuntu ashira imbere yiwe, hama akavuga ati mu gihe runaka ndagomba kuba mvuye ngaha ngeze ngaha, kandi ivyo ngomba gushikako nibi, uburyo nzobishikako nuku, hanyuma bigatuma n'ubuzima no kubaho bigira akanovera. Murakoze cyane. Umuntu ashobora kubaho ubuzima afise intumbero, hari naho babaho ubuzima bwabo badafise intumbero. Mugabo umuntu ashobora kuba ati genda afise intumbero y'ubuzima. None nk'uwo muntu usanga mu buzima bwiwe afise intumbero y'ubuzima, intumbero iri clair, nizihe ntambuko zomushobotsa gushika kuri ya ntumbero? Intambuko ni nyinshi, ariko iya mbere nibaza ko ari uko nyene gufata ingingo yo kuvuga icyo ugomba gushikako. Kumva yuko kuvyukuri utagomba kubaho utomboza wisanga muri binabiri ugenda hariya na hariya umenga uri kukurikira abandi bantu utazi gituma. Birasaba reko umuntu agera ahantu akavuga ati jewe mu buzima ndashaka gushika kuri ibi nibi kandi mu gihe kiniki ukabubifise. Cyo nico kintu ca mbere, kumva ko ivyo bintu utegezwa kubigira. Hari n'abaca baja ku rundi rwego rugira kabiri bakanavyandika. Muri Afrika kubera tudafise umuco wo kwandika, urumva turiyumvira gusa, mugugiye mu bihugu bafise umuco wo kwandika benshi usanga banandika ivyo bagomba kuzoshikako. Ugasanga umuntu afise projet y'ubuzima. Uwandika n'utandika hariho itandukaniro. Harabi itandukaniro nyene kubera yuko kenshi ibintu wiyumvira mu mutwe urashobora kuvyibagira. Ugasanga wakoze ibindi kubera udafise ikintu canditse kigufasha. Hanyuma mu mutwe w'umuntu hacamwe ibintu byinshi, ubuzima n'urugendo rurerure mu ibintu byinshi, mu gihe utigeze wandika rero
uza gusanga ibintu byinshi byakuzimiye. N'ikimenyamenya aya muri Afrika usanga twandika gake cyane, soko tudafise inkuru ariko ntitugeze tuzandika. Ugasanga umuntu ntashobora kumva igituma yandika kuko ibintu byinshi yagiye acamo na namwe yagiye avyandika. Bajya bandika ibitabo kenshi uza gusanga ibintu bariko baratubwira uno munsi bimwe usanga ari ibintu babayemwe bagifite imyaka 10, 20, 30 akaba ariko avyandika afite imyaka 80. No kuvuga rero akamaro ko kwandika nuko ugira ico gicapu wihaye ubu gifise imbere yawe imisi yose. Biraryoshe uri kuraraba ukuntu ufashe nk'ikaye wizemwe mu mwaka wa 6 uno munsi ukarabuti mwaka wa 6 nandika gutya nakora ibintu gutya utuntu wagiye urandika utoye udukarani wa warataye kera ubonamwe inkuru nyinshi zica zigutuma ushobora kugira ico uvuga uno munsi. Rero iyo umuntu yanditse umugambi biratandukana gose n'utawanditse kubera yuko uwawanditse abafise ikintu aguma kurikira gitomoye hajamwe ibintu bike vyinjiramwe bidakenewe. Mugiye umuntu atanditse arashobora guca mu nzira ndende ugasanga byazungurutse. Rero ku ruhande rumwe ca tuvuga tuti bivana n'umuco. Mu mico abantu bakunda kwandika ibintu byose barandika. Projet y'ubuzima barayandika akavuga ati jewe ndakeneye ibi nibi ubuzima bwanje buzogenda ukunuku ndakeneye ko ibintu bizomera uko ndakeneye ko mu myaka ingahe nzoba mfise urupapuro rw'umutsindo runuru nzoba ndaha akaba bifise naho atabishikako bimuha intumbero yo kubandanya akora ivyo ariko arakora. Hanyuma ikindi nuko ku vy'ukuri ivyo bintu canke iyo ntumbero ufise wisangiza n'abandi kuko Imana ntiyaturemye ngo umwe wese abe uwirebanga agenda ukwiwe. Intambuko zose dutera teza kwama dukenera abantu, niyo batoba bakure urakenera umuryango, urakenera abavukanye, urakenera wo mwubakanye, urakenera abana, urakenera ababanyi. Ukenera rero gushika ku ntumbero mu buryo bworoshe urayisangiza abandi. Navyo nyene ntivyoroha rimwe na rimwe ko ari abantu bakunda gukora ibintu kwabo nyene, mugabo iyo bisangije n'abandi iciza ca mbere kirimo nuko iyo ukoze ibinyuranye babantu barakubwira bati burya wari wavuze kuzokora ibi mugarabi ivyo ugiyemo. Na cane cane tudakunda no kwandika ko kubibwira abandi gica kiba nk'ikintu kigufasha kuko iyo wabibwiye abagenzi wizigiye ntibemera kuja gukora canke uca mu bidakwiriye barakubwira ati wabigize gutya na gutya na gutya. Hanyuma ikindi kiza kuza nuko kuvyukuri uza gusanga ubuzima ni burebure kandi ni bunini. Intumbero rero wamaze kuyiha ni vyiza kwishira mu bice bito bito ushobora kuzurashikako. Ntuyifatire rimwe muri rusangi mucugenda nkuyikorera rimwe mugubanze wiyumvire. Si ifata nk'akaroro kuvuga uti mu myaka 10 ndagomba kuba mfise inzu yiwanje mbamwe. Uri kurabikora neza uteza kubanza kwiyumvira intambuko zitandukanye. Hariho kubanza kurondera ikibanza, hariho kubanza ku kibanza wakironsa urashobora kuvuga uti uyu mwaka nzoseha amabuye njire ngaha, mundi mwaka nzorondera amahera dushe umucinge dushiremwo twubake, hanyuma tugira ikigega tuzosakara tuzoheza inzu. Ugasanga intambuko zo kubaka inzu zibaye nka 10 canke 8 mugabo ukagenda ukora kimwe kimwe uko uronsa uburyo no kumwanya ubigufashijemo. Ugize ngo nzororera ngo ngume ngenda ku mwaka w'icenda nje nubaka inzu, amahigwe menshi nuko bica bikunanira kuko usanga ukeneye ibintu byinshi, ugasanga ukeneye ibintu byinshi carimwe n'uburyo bwinshi carimwe usanga ntibikunda. Canke ikindi naho ugasanga nahantu wiyumvira ko ukubaka ugasanga abandi barahatwaye, ugasanga haraheze uciuza kuba ahantu utashaka. No kuvuga umaze gufata inguti je ngomba kubaha ucugenda urapanga intambuko bivanye n'intumbero wihaye. Ivyo rero ni vyiza ko umuntu agira iyo ntumbero akayishira mu mice itandukanye aza aragenda akurikira. Ikindi nuko kuvyukuri hategezwa kuba integuro y'uburyo ikintu cyose ugishikako. Ugategura neza ikintu cyose ukeneye gushika kuki, uzogishikako gute, uzokoresha inzira izihe. Hari umugani dukunda gucako inzira zose zishika i Roma, mugabo nibaza nk'abantu b'abakristo dakwiye kwiyumvira muri ubwo buryo kuko nimba nkeneye kubaka inzu canke kugura ikintu ndashobora kwiba amahera kandi nkakigura, ndashobora gukora n'akazi nkinjiza amahera nkaziganya nkagura ca kintu.
mugari umva uzoza kuraba bazosanga twese twaraguze muga inzira twaciyemwo ntizisa. Aha rero ikintu c'ukuri nuko abantu bakwiye kwibuka neza yuko uburyo dukora inzira ducamwo ivyo dukoresha kugira dushike ku ntumbero zacu birafise akamaro gose mu bijanye n'uburyo ivyo tuzoshikako bizorama canke bizovugwa canke bizokwitwa. Hari abantu bakora ibintu bakubwira ngo barashitse ku ntumbero mugabo ukajusanga birazungurutse. Ubu notanga akarorero mu vyo tumazemwe imisi vyo kubomora amazu ku mabarabara n'ibiki. Abantu barihaye umugambi wo kubaka inzu igashika kwibarabara mugabo kubera batubahirije amategeko murabona inzu bazirimwe mugabo bazibomoye. Nivyo rero ndiko ndavuga. Kumenya yuko wateguye neza inzira uzocamo kugira ushike ku ntumbero wihaye ukamenya ko izo nzira arizo ukuri zitazotuma ivyo uzokora wabishitse ko bigaruka bikononekara. Kukoresha inzira zitari ugakoresha uburyo butari bwo ivyo bintu birakugaruka. Ivyo rero bica biza kuri ba bantu bavuga ngo inzira zose zishikana hehe Iroma. Umunyeshuri ari mu ishure akintu mbere yo kumenya no kwiga amashure ngo aheze agaca mu nzira zo gutrisha tuza kubibona ageze mu kazi. Ageze mu kazi kubera yagumye ari umuntu wo gutrisha ni bamwe wumva ko yivye ikibazo n'inyishu akabihereza umwana bagaca babifata n'akazi bagaca bamwirukana. Ni ba bantu umva bati yirukanwe mu kazi burundu kubera umwifato mubi. Urumva yarashitse ku bintu yarondera mugabo yaciye mu nzira zitari ico rero ningira akamaro gose ko abantu bacitwararika. Ikindi nibaza nuko no kumenya yuko gushika ku ntumbero surugendo rugororotse kujya kwirate icumurongo oya ni kujya ku umwongo ugenda uramanuka ugiye kuraba rusizi uburyo rugenda rukubita amakorosi n'ibindi bindi niko ubuzima bumeze. Rero no kwitegura yuko hamwe uzoteza kubita ikorosi rinini yizinga rikaba rirerire canke rikaba rigufi canke aho ico ngomba kuvuga nuko ukwiye kwitegura yuko hazobaho ibihe vyiza na bibi mugabo ukamenya ko uko bigenda kose ubandanya urugendo marega ivyo bihe vyose. Nivyo namambwira abantu bakiri bato bafise amahigwe yuko haba ibiganiro nkibakumviriza abandi batashoboye kuronka ayo mahigwe. Urumva ibintu byose twabikora uko tuvyiyumviye mugabo uno munsi no kumenya yuko wamaze kwihintumbero ukamenya uti hari ibihe bizogorana hari ibintu bizocamwo mugabo nturekure ubandanye intumbero. Umuntu arikura ntafashitse ku ntumbero yamatangura kubera yuko yibaza ko ivyo akeneye ari bigenda bigororotse navyo bitegera bibaho. Uko atanguye ashitse aho bigoranye acavamwo agatangura ibindi. Uko atanguye ashitse agaca atangura ibindi. Hari abantu babayeho gutyo ibintu byose akarinda heza ubuzima ari kugerageza umengo ntazi icari karakora mugabo hajya nyene bigoreye niho ukwiye gucuhagarara ukiga kugira ubandanye. No kuvuga rero uteza kwa witeguye yuko muri urwo rugendo rwo gushika ku ntumbero hateza kubamwe ibihe bigoye n'ivyoroshe. Iyo hageze ibigoye rero ukamenya uti nditeguye ndarorera bikenewe ko ndorera ndamanura bikeneye ko manura ndaduga bikeneye ko nduga mugabo ndazi intumbero ndiko ndarondera ko ntegeza kwishikako. Ico kenshi ari gihe bigorana ugasanga abantu vyanse kuvyukuri yuko babishikako. Hanyuma ikicagurikira ico kandi nuko uteza ko witeguye gusaba imfashanyo abandi bantu. Intumbero zimwe kugira tuzishikeko turakenera abantu badufasha pana kuduha ivyumviro gusa bakaduha n'uburyo bakanadushigikira bagatuma dushikaho twateza gushika. Hari abantu rero usanga umengo gusaba imfashanyo n'intege nke ukamengo nyene nazoro nkico yirata ko yafashijwe n'abandi bantu canke kubera mu kirundi ciwacu usanga iyo umuntu yagufashije kubaka inzu ari byo acagenda arigamba mu bandi bantu gaca mu mengo ntukeneye ko nimwe azobikina kimwe gaco vyituna ko nyene bikanka mugabo nibaza yuko gusaba imfashanyo birafise akamaro gose. Namambwira abanyeshuri bari mu ishure ndababwira nti ntuze bishure ko bavuza amafaranga kabura amafaranga uri ha gahunda yo kudodora ku ngo nka 20 canke 30 usaba amafaranga
uzusaba imana uri kuragenda mwibarabara baronye umuntu ubwira uti burya jewe nariko ndiga mbwa nabuze amahera y'ishure womfasha atayaguhaye nta ngorane nta imana yamuhaye mugabo uzoshikira ubimana yahaye kandi azoyaguha iyo ndiko ndabivuga hamwe baratwenga mugabo nibaza yuko bikora kuko nta numwe imana yahevye mu gihe rero uzi neza ko ufise intumbero kandi wasenze ukamenya imana igomba kunshika uzododora kandi uzoronka umuntu akumva atakubaza n'ibibazo byinshi abigukorera uko nyine mugabo ntuzuhebe kwiga ngo nabuze amafaranga genda uje mwibaro vuga uti genda aza kurondera abantu bose hama naza kuronka umuntu aza kuyama hanyuma wizeye imana ukabandanya ukora imana irabikora rero hari igihe tubivuga ntakibaza ko ari ibintu byo gutwenza n'iki mugabo mu buzima tugenda ducamwo turamaze kubona ko ivyo bintu bishoboka jewe narigeze kuba ndi Kampala gisagara kinini gisumbi Bujumbura hanyuma ndagira ikibazo c'amafaranga ndabura umuntu umwe ashobora kumfasha ndabura iyo nza gusaba ikintu kimwe mugabo ndavuga ntubungira nzunguruke igisagara ndaza guhura n'umuntu aza kumfasha ndavyumvira gutyo nyene ndagenda ubwa mbere nshikira ku rusengero hari kuwa Mungu mu gitondo rusengero bariko barinjira nari nambaye nabi kuvyukuri sinari nambaye neza ko sinari wo mu misa hanyuma ngeze kuri urwo rusengero abandi bose bakabakira kwera dimanche abantu bazabambaye amakaruvati n'ibiki jewe nta karuvati nari nambaye sinari noze no mu maso ko nari naraye ku mabisi hanyuma abantu bose mbona nta numwe anyitaho ndavuga naho nza kwinjira ntibaza no kunyakira nje ndabiheba ndavuga nti nguma nzunguruka igisagara umva kuzunguka igisagara c'Ikampala sinzi yo nja niyomva mugabo ndagenda mfise ivyizigiro kwiherezo nza guhura n'umuntu canke nza kurondera umuntu afasha akamitikera insubizi Nairobi nateza kuji Nairobi nari navuye Kampala umuntu nari twavuganye turazimirana ku telefone ndamubura nca ndara ku mabisi nzindura ntaronka n'umukate nshobora kurya mu gitondo mugabo ndazunguruka ndagera ahantu mu masaha 4 ntanguye kuruha ndavuga nti reka ndabe hano ushobora kuja kuruka gatoyi ndaza gusiramba nanye urugendo mugabo nshashikira ikiraro ahantu hari umwonga bashize kwikaburimbi hari ikiraro ciza canke ndakwihagararira ngaho mba ndaraba amazi nta n'umunota wahaciye naze numva umuntu amamagara mwizina minduke njasanga ni wa muntu nabura mu gisagara c'Ikampala agiye mu misa ati rero byagenze gute waraje canke ntiwaje je naraje narakubuze ibintu vyandamubwira inkuru zose tubanze duhagarike byose tubanze tugende rero muhira umva ikibazo ciwanje kiba kirakemutse mu gisagara c'Ikampala ukizi ni gisagara kinini atari Bujumbura na hantu hanini gose mugabo Imana irakora no mu gihe wewe utibaza ko bishoboka igikuru no kugumiza ku ntumbero mu gukamenya ko uzofashwa niki nabandi bantu gufashwa rero si intege nke gusaba impanuro si intege nke nuko ariko Imana yifuje ko dukora kandi ni kugira ngo bitwigishe kuko iyo iduhaye intumbero canke dufashe intumbero twaba twibaza ko twazishitse ko kubera dukomeye kubera dufise ibintu vyacu mugabo Imana irakenera yuko hazamwe abandi bantu kugira ngo duce bugufi tumenye ko hari abandi bantu badufashije kandi Imana yatumye kugira batufashe kugira dushike kuri izo ntumbero rero mu gihe ushitse mu bihe bigoye ukabona ntibigenda neza ukabona birakugoye saba impanuro abandi bantu baguhanure bagufashe kugira ngo ushike kuri ico kintu wifuza gushikako mugabo ntugume kuvyukuri urwana wenyene kandi Imana ishobora guca mu bandi bantu kagira ico baguterereye hari rero byinshi dushobora kubura mu vyiyumviro mu bumenyi mu buryo n'ibindi bintu byinshi mu gihe uzuti umugambi wanje n'integuro n'intumbero nihaye ndazi ko biri mu bugombe bw'Imana ntutinye gusaba imfashanyo uzoguha akagufasha uzumushimire utagufashije uzumushimire ntagufashe ko ntacyo Imana yamuhaye muri iyo ntumbero yawe ntarimwo muga uwurimwo Imana ntaca azokubaza kandi azogushigikira hanyuma uheze ubandanye rero nibaza yuko ari cyo kintu gikuru hariho n'ubundi buryo abantu bashobora kurondera imfashanyo ababishora ashobora kurondera nk'amafaranga
akarondera amadeni muri za banki n'ibindi ibyo byose biri mu kurondera imfashanyo kugira ngo ushike ku mugambi kuko hari igihe ushika ugasanga uburyo we warufise buraheze inkomezi warufise ntizishobora kubandanya zonyene ugakenera ikindi kintu kijamo iyo principe yo kumva yuko muri urwo rugendo uteza gufashanya n'abandi irakomeye cyane icanyuma novuga ni ikihe uko uzo uri kuragenda kose ugumane igicapu ciyo ugomba kuja kuko ni wati igicapu ciyo ugomba kuja ubuzima ibintu byose birononekara akenshi abantu barahusha intumbero kandi bagira bazishikiye kubera bibagiye intuzeye ugasanga ku by'ukuri biranse kandi yari ku munota wanyu agaca hari yayibaza ngo nihoho kubera yibaga ivyo yari yarihaye agaca asanga arazimiye rero ni ingirakamaro gose ko umuntu aguma ashize amaso ku ntumbero aho rero niko bakitoroha muga ku bantu b'abakristo bakwiye kumenya yuko mu gihe wizera Imana ukayiha inzira zawe zose nizo ntumbero uba wihaye ukamenya uti ibintu mugombe bw'Imana ukwiye gutahura neza ko bigusaba kwizera ko Imana izokurongora ikagushikana kuri izo ntumbero yego hazozamwe ibintu rero byo kukuzimiza byo kugushuka n'ibindi byinshi n'ibindi umengo ni vyiza ugaca wumva umengo woca ugenda ugume ku ntumbero murabona abantu abagiye gusuma agaca asanga abantu bakina amakarata hajya bariko baratora amahera agaca afata ya mahera yo gusuma agacaja gukina bijya ugazobona rikararira ya mahera agiye ivyo no guta intumbero ko ari kuja gusuma genda usume ntiwaje kurondera amahera iyo ntuze usanze mu nzira ngo iriko yinjiza amahera baguhenda ntuyijemwo mugari uramaze kona abantu benshi usanga bari muri bijya agaca atangura kurira amahera yaragiye gusumisha yajanye hajya agiye gukina rona n'ibiki vyinshi ngo agira yunguke byinshi kandi aho uguma ku ntumbero ni byiza ko umuntu aguma ku ntumbero nimba warateguye kuzogura iparcelle ukagira ugapanga iki niki ntuzohendwe n'abantu bakubwira ngo hariza gusaba umvise mwe guma kuri ya ntumbero guma kuri ya ntumbero yawe ugura iparcelle yiwawe uko nyene wabiteguye nega mukozi w'Imana turi ngaho nyene nibiki vyerekana ko umuntu yese ku ntumbero yiwe icerekana ariko umuntu yese ku ntumbero nuko kimwe nuko asubiza amaso inyuma agasanga ivyo yateguye yabikoze ikindi cyukuri cerekana ko umuntu yese ku ntumbero nuko kuvyukuri ivyo yabishitseko yabishitse kaciye mu nzira yateguye kandi izukuri kandi nziza nabivuze kare nimba intumbero kwa rukubaka inzu mu 2025 ngaca ngenda nkiyiba amahera hama nkubaka inzu wo mengo nashitse ku ntumbero mwo nta ntumbero nashitseko inzira baciyemo kubera inzira naciyemo harimo ko tunavuze ngo la prospérité canke ubutunzi umuntu ashaka kuronka mu buzima bwiwe ati sibijya bintu bwa mbere umuntu ashaka kubonesha amaso yiwe ni inzira yaciyemo kujya bintu wiwi ico ningira kamaro gose kuko ari abantu baca bibaza ngo ko nubatse inzu ngo biraheze oya ntibiheze nagwa yakarorero harabazubatse uno munsi zabomowe kandi bari barazubatse urumva bazubatse hatariho bazubaka mu makosa bararonse ibintu babironka mu makosa baragize hari n'uburero bwinshi dushobora gutanga no kubaka ingo hari abantu bubaka ingo bagacelebra mariage byose bigahera mugabo sizo kubera yuko hagiyemwe amanyanga menshi hagiyemwe ibintu byinshi bitari byo iherezo bya bintu byose birasambuka nukuraba rero ko ibintu nashitseko nabishitseko nciye muri zanzira nategura nziza zukuri Imana hejeje cyubahimana yizeshimeni icubahize hamuntu yubaka inzu akavuga ati Imana ikavuga ati ego vraiment ndashinga intare kwiyonzu yaciye mu nzira zo hama ikindi kintu cerekana ko washitse ku ntumbero n'umunezero ico kintu kizana ukumva ko kuvyukuri ico kintu kikunezereje kumva ko ico kintu kiguhaye amahoro kubona wagishitseko nta uri kararira inyuma ko wamuhonyanze nta uri karidoga ko wamurenganije nta uri karidoga ko wamubeshe ukumva ko byukuri kutekanye ibintu byose byagenze neza uko ari wabiteguye atawe wahushishije uri kurarondera ivyo bintu ico ningira kamaro gose icanyuma ngira ngo novuga cyo cerekana ko mashize ku ntumbero nuko ico kintu wakoze kitagirira akamaro wewe gusa gifasha nabandi cyo turakunda kucibagira mugabo jewe yumbwiye ngo waratunze ikibazo ndakubaza n'abantu bangahe atarabi wawe atara mu muryango n'abantu bangahe watejeje imbere
n'abantu bangahe wafashije n'abana bangahe wafashije kwiga n'abantu bangahe wavuje n'abantu bangahe warihiye transport bayibuze je bico nico nita iterambere niki kintu wakoze abantu n'umunsi kirabafasha gutera imbere ico kintu wakoze ari nk'ibitaro abantu bakaza bakivuza ari inzu abantu baraza bakaruhuka abantu baraza bakaronka ico bafungura abantu bakumva ko iyo nzu kuyizamwo urwo rugo urazi zango twaje tuzango umbwa kari kirazira kwinjira muri rupangu no kwaca impande ugasanga abantu baratinya tugaca tuzitira mu ijoro dushira ko umuyaga nkuba danger de mort ukabona nyine ko urwo rugo ruteye ubwoba cyangwa ugasanga abapolisi bacunza nta winjira cyangwa batinya abasuma pasi ariko kimwe ari gutinya abasuma gucungira umutekano no kwanka abasuma baza konona nivyo mugabo uza gusanga ico gicapu gicacerekana yuko swari we wese ashobora gusaba amazi aho hantu swari wese ashobora gusaba umucanwa aho hantu no kuvuga hariho igitinyiro gica kiza n'intuze ntibisigura ko umuntu ari mubi kubera afise ivyo vyose bicungera bivana n'ikibano ko kiba kimeze mugabo nari muri iyo mvugo yuko ikintu washitseko hariho abandi bantu kiriko kiragira akamaro mu kibano hari ico kiriko kirafasha mu kibano hari ico abandi bantu bariko bararonka kubera ico kintu washitseko nibaza ko ari agaciro kanini mu gihe ikintu nkoze ikintu nshitseko kiza gufasha abantu nimba nizi ishure nkariheza diplome yanje za kugira akamaro atari kubera umushahara jewe ndiko ndaronka akamaro ka diplome so umushahara ndiko ndaronka ni bijya bintu ndiko ndafasha abandi bantu kugira nabo bashike ku bindi bintu mugabo usajya amahera gendo nka kubera nakoze nibaza rero ko abantu bakwiye kwimvira muri ubwo buryo nimba ndiko ndigisho nimba ndondera ikintu runaka nkwiye kubona mwico gicapu c'abandi bantu hanyuma mpejeje nkaraba nkavuga nti abantu barafise ico baronse kuri iki kintu nashitse murakoze cyane turabashimiye cyane kuri no vyiyumviro murije gutanga muri kano kanya kubijanye no kuntu umuntu ashobora gushaka kuntu mbere ziwe ndizera ko benshi hari ikintu bakiriye kiyo kirabafasha muri kano kanya abafite intumbero z'ubuzima cyangwa atarafite intumbero y'ubuzima ndizera ko bafashe ingingo yo kubaho ubuzima bufite intumbero abafite intumbero nabo bamaze gutara kuntu bashobora gushika ku ntumbero zabo n'ivyerekana ko umuntu ashobora gushika ku ntumbero ziwe mukozi w'Imana turabashimiye cyane kubona mwemeye gutanga bino vyiyumviro no kuduha umwanya wanyu nanje ndabashimiye gose kubona mwantumiye kandi ndashimiye n'abadukurikiranye kuri televiziyo Heritage ndashimiye cyane n'uwo wese yekaraba kino kiganiro c'abakunzi b'amahoro ndazi yuko hari byinshi mwakire muri kino kiganiro mwahakuye ubumenyi mwahakuye ugutahura kanaka mwahakuye ubwenge bw'Imana bubashoboza kubaho impamvu yo kubaho kwanyu si utugu babantu bafite intumbero y'ubuzima bagakurikira intumbero zabo atandikore basamaza nta kintu kiryoshe nk'iconye aho umuntu agera ahantu mu myaka yiwe agiye gusezera ashobora gusubiza amaso inyuma akaraba akavuga ati narabaye impamvu yo kubaho kwanje biraryoshe cyane rero murakoze cyane mugire ibihe byiza naho butamukina ikiganiro abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashyirahamwe Ro Kristo Maison Lieu d'Espoir Ligue pour la lecture de la Bible Union des groupes bibliques au Burundi Alarme Campus pour Christ Transworld Radio Burundi Monso pour Christ aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro